Ndongeye kubaha ikaze nibaza ko mwese aho muri mumerewe neza, ku bari ku murango muguwe neza, ku bari mu masaha y'umugoroba muriko mwitegurira kuja kuruhuka, mwese ndabifurije ibihe vyiza. Iyi rero ni igice kigira kane ca leta nshasha ya Suluhu Samia Hassan, perezida wa Tanzania. Aha turabona Mheshimiwa Hussein Bashe. Uyu Hussein Bashe amamuko yabo n'aba Somali ariko bahunze kera baba muri Tanzania igihe kirekire. Abavukiye muri Tanzania bakurira Tanzania ariko n'ubu abatanzania baracabahamagara ngo Somali. Anyway, ubu nawe yatorewe kuba wizara ya kilimo. Wizara ya kilimo nayo ni igisata kijejwe uburimyi, hanyuma mu Kinyarwanda ngo ibiro vy'ubuhinzi. Niyo bamutoreye uyu Mheshimiwa Hussein Bashe. Hanyuma hagaca haza Mheshimiwa Ashatu Kijaji. Uyu Ashatu Kijaji bamuhaye wizara ya viwanda. Ashatu Kijaji ni ubushikiranganji, wizara ya viwanda ni ubushikiranganji bujejwe amahinguriro, ngo minisiteri y'inganda. Murumva yuko uyu mukenyezi bamujeje akazi ko gukurikirana amahinguriro yose akorerwa muri Tanzania. Burya Tanzania irafise amahinguriro menshi cane harya mu karere. Ku bantu batabizi, na kampani y'abarundi ikora ihingura amase mwarabonye ko ariyo yimukiye bagiye gukorera, bivanye nuko bafise ahantu hanini bashobora kubaka ivyo bigo. Hanyuma hari Mheshimiwa Makame Mbarawa. Uyu Mheshimiwa Makame Mbarawa nawe yahawe wizara ya ujenzi. Wizara ya ujenzi mwese murazi n'ubushikiranganji bujejwe ubwubatsi, minisiteri y'ubwubatsi. Nukuzohora akurikirana yuko inyubako zimeze neza, ariko murazi ko abatanzania batameze kurya ko mu bindi bihugu umunyagihugu ntibamusamburira hovyo. Mugira ibihe vyiza rero mwese, hanyuma igice ca gatanu kiri inyuma.